bwagucyurire uratora unywa amata kandi urarabuza uranywa amata bebe kajya nagakozi kanje ko kuri alimentation rero simona shaka ko kuri alimentation warobinjira ati none boss arafise umukobwa wakundanye nawe mbona shaka ntuba kubite surprise simona shaka abantu bakubera abantu ni babi abantu bafise urusaku abantu baravuga ni hatari ariko ngiye ko abakozi bawe bakagira urusaku reka ngende kuko burije turasubira kuri telefone yego Mike tumburangano cyangu Mike Laya mukobwa nturahisha benda kunaza umukobwa wa nyoko umukobwa wa so cyangwa nyoko kuruza wawe urashobora kwinjira mu nzu y'umuntu ntubadodoye ntuvuze n'ikintu na kimwe hambwa twanga mbikona attention fise uburenganzira bwo bwose bwo kwinjira ngaha what uburenganzira buhaye nande iyi nzu kari yiwanje je ndayikontrola ari jewe gérante wo ngaha wowe gérante wo ngaha nkande so uje kwanza bihe shatse kuvuga mvuze so uja arihe umva muko nimba ngaha umutwe wawe ngaho baba pararanganye ntuze kunsarirako ntuze kuntera ibivumvuri uriko uranyumva ngo nyimba mu mutwe gatire sobuja jewe ndumuja wo ngaha jewe umva nimba wazimiye genda shawu ugende mu zindi mpangu uinjireyo aha wayovye ngira ngo uvuye kwa Rochante unyene ngira ntibagutunganije ngira mu mutwe wawe ngira ntakwije neza genda baguhindi doze ha mushobore gukira sura kwa Rochante bagoze imiti umviriza twubahane kandi unyubahe nakubajije sobuja arihe umva marure kabiri gatatu wamviriye mu nzu marure kabiri wamviriye ngira ngo ico mvuga n'ikirundi mbinzi kana uri umurundi kazi mbinzi ni yande ngaha wewe mukazi ngaha uko ntumenyere hano satura uwo mutwe geza don't touch me Isho kirahuri nta nico uzibeye subiza ngaho amambari yo sobuja hariya nyarutsa umvire mu rugo nyarutsa usohoke reka ndahore umwanya nigere kuri umusazi ikindi naco igitanda kirashashe ngo nje kuruhuka ubwo ntiwapararanganye mu mutwe cyane ko ndavuga n'umusazi ufite ikibazo nyabari nakubajije igitanda nizere ko gishashe nje kuruhuka ariko man DELICIA ndiko mvugana n'umugwayi wo mu mutwe bien cyane uba wihenze kuko ururugo n'ubwi wanje je n'umugabo wanje tubana ngaha mu rugo turi babiri nta mukozi aba ngaha nta kintu na kimwe no hariya nyonza nimba uri umusuma je guteka imitwe ngaha ngikunda ahasubo rw'abasazi aho hari kigo kijeje kuvura abagwaye mu mutwe niba wumva ko umutwe cyangwa uvuye kwa Rochante udakize neza genda bagutunganiriza ndazi baravura genda bakuvure baguhe dozi kwiye urumva ubunyene uranyise umusazi aha none ko akazi kohera uyu munsi nyene ninde yaguhenze aha soza gutekera imitwe umva niba wayovye niba waje guteka imitwe ngo icushaka hamunda yawe soka mbira genda wayovye genda wayovye muko umva soka mbwebwe gusa hara tambonera iyo roko ry'umukobwa genda mbiraho mbwebwe gusa hariya nje kuruhuka ndabona yuko uri kurame barokowe mbira muco vai soka hariya ndamvira mu cyumba ni soni kini cyumba kiwawe urafise ubwenge wewe urakwije wewe neza mu mutwe sohoka nyarutsa
umuryango wincanye urawuzi nimba uri kurayoba attention je ntuntireko hariya uso umuryango wasohokaniramo ahaso baza gukinira imikosho yose za kwikinagiriza ngaha aha ni icumba cubashwe mbonera umukosho wo mu kigitondo hara sange wareze n'urupangu Mora niyumvira igicuma abagabo benshi bashobora guta ingo zabo bakagenda kujya mu miduga na mukuru. Ni gute nshobora gushika mu rugo iwanje umugore wanje akabyimba nk'igitumbura cyo mu rugombe abandi bagore iyo abagabo bashitse barabakira bakabagira ka massage badoheje ndashika ngaho ati nk'igipurizo ugomba uturike. What's wrong my wife? Nakumvirije ibyo uvuga n'ukuri babikwiriye ariko ndakubaza wokwemera gusuzurirwa mu rwawe ari wewe wokwemera gufatwa nk'uko ngo nta gaciro ufise hakaza icaduka kikagufata uko cishakiye ukafata njye ngo ndi umuyaya wo ngaha muri urugo kumva ryari je ndi umuyaya. Oh, DELICIA. Iyo igize ikivumvu bakuyoza umwavu. Mu gihe rero wigize kuri umukozi bagufata nk'umukozi. Ergo umuntu wese bamufata uko yifashe. Mu gihe kandi utihaye agaciro nta muntu n'umwe ashobora kuguhereza agaciro. Usigaye wibona kuri umukozi. Maybe urashobora kubura umukozi. Badwe mugasi genda bivuze. Tell me. Ninde yakubwiye kuri umukozi? Kwiryo jambo nigeze ndarivuga. Kuvuga ko nifata nabi. Wangumije ngaha mu rugo kugira ngo nsuzugurwe. Wari we wese abone ko ndi umugore atagira agaciro. Haje umukobwa w'icaduka arafata n'abaransuzugura gushika naho ashaka kunja muri chambre je nawe turyamamo. Eske ni wamurungitse canke Tutia ariko niwo kwihanuma byaba urugo rwawe rugira rubomo. We nagutumye kunhohoreza ndakubwira yuko n'amafaranga bishobotse nzoyashiramo nta n'ikintu kimurambwire hama ngo nihanure gute kubona inza ari wewe uwo mifashijemo mugabo nawe atana kimwe kubakuru. Abona neza yuko kubandanya ukundanye na nyoko buja ari byo bintu bizotuma urugo rwawe rwubakwa. Nagira ngo gutandukana nyoko buja nivyo bizotuma urugo rwawe rwubakwa. Mbego manda kubaza ari hamwe twotandukana ajya mahera mpanda guheza wowe yakurahe mbona ko bakaranga cyanya kijya ntaye yose baca umugani mu kirundi ngo wisamburira ugwiwe amutiza umukoro kandi umugabo w'ubwenge yasana urugo rwiwe akagubakisha n'amaboko yiwe angahe abiri. Wewe rero uri kuribomorera ko urugo rwiwawe hebana nurya mukecuru raba arashaje numara n'ubugatagaza hajya arashaje ubutunzi urumva ko umutima wiwe hari ubutunzi gusa arashaje urya wotumugumana n'urya mugore wawe afise ubukene adashaje mu mutima kuko abagore b'abatunzi bashaje mu mitima. Neshaka ndakubaza warabonye umuntu asaza afise amafaranga nyiri yaguhenze ko basaza bafise amafaranga. Yakubwiye ngo yitwa gute cyane woho asa gute basurashobora kumubwira ko kayirabura cyane. Wow. Avyibusha afise ibisusu afise amaso meza nkagwa gasore. Tell me nuyo. Uyo n'umwamikazi. Enadawe sinzi ko wakuze nizere ko wakuze wumva baca umugani ngo inka yirabura iraryosha amata. Mwani majambo araryoshe.
nuzurubaza ngo amatarira cyangwa kuvuga ujya nundi musazoza igitanda kidashashira uzoca ugenda ugisase. She's my everything. She's my beauty. Nimba uno no musi ngeze nga ni kwera we. Nimba uno musi ntaraba umusazi ni kwera we. Nimba uno musi ubona je nguma vyibuha nguma ntera imbere ni kwera we. She's everything. Rejeb. Thank you God. Yarakoze kunzira mu bunzi. Why umora ikibenye gicose? Ni kiki wamburanye mu buzima bwanje? Niyo mpamvu nera umugongo uko wishakiye. Niyo mpamvu atataye mu kimereza mu buzima bwawe. Ujya ni ubona ko yo kubera ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. No. Please. Basimbwira ikintu nabona gukora. Kuko ushobora kugikora. Ushobora kunezerwa. Nimba arico nohindura ndagihindura. Please. Ureke kunsuzuguza n'ukuri. Ntibiryoshe ntanaga. Wow. Please. Wow. Nakubwira ikintu kimwe. Umwongo umwe unzi nyoni. Umugore umwe ni nyoko. By the way, najya ubwanjye sinzi ikosa ryawe. By the way mugabo nisanze abandi bagenzi bagiye baguma bambwira yuko inka yirabura yo kwigisha amata. Naragiye kumviriza, maze kumviriza nsanga amata araryoshe cyane. Iyi nka yirabura. By the way, gusa uri umugore w'agaciro nkunda cyane. Ndagukunda. Nubwo nje hanze ndagukunda. I love you. By the way gusa naje ubwanjye simbone gituma ndabikora. By the way gusa ndabikora. Kandi ujya mukobwa mukazohura mubahe. Respect umubahe. Kinde nacho ni wabona yuko udashobora kubisipota, urashobora gutekera kila kintu cyose kibaho ugataha iwanyu. Bado mbwa nimba ubona yuko ushobora kubisipota, urashobora kuguma ngaho. Mbwa nawe nimba wumva ko byanga, urashobora gutekera ikintu cyose kibaho. Ndagusabye umbwire ikosa aho riri. Niba ari ikintu nkora nifuza mu buzima ukubona igitsina gore kiriko kirarira. Sinifuza kubona igitsina gore kiriko kirarira. Urashobora kwihanagurira mose uzukishara ngaha cyangwa ubonye ko bikunaniye ija muri shambo utekere ikintu cyose cy'ubutayi. Ushobora gukora agasima nga mu rugo. Kura agasima mu rugo iwanje. Ikindi nacumenye nta musi n'umwe je nawe nzo kwigira njyamana nawe kuko imyaka yose twajyamanye. Ni nko gufata imbuto ukazitera mu bugaragwa ntizishobora kwama. Niyo mpamvu nta mwanya wanjye zosubira kandi guta, nta nguvu zanjye zosubira kandi guta. I'm sorry. I'm sorry. Sinza sura kandi kujyana nta musi n'umwe. Shadia, she's my everything. Nonga numva ndamukumbuye. Uriya ni umugore numva nshaka mu buzima bwanjye. Ni umugore numva umutima wanjye ushaka. Kuko nyine gusa muhira mama yombona nabi nahandi ari kuza no kuba ngaha. She's my everything. I'm sorry, don't cry, okay? I'm sorry, don't cry. Ikintu nashima mu buzima no kubona umukobwa ariko ararira. Look at me.
Iyo warishaje ko ararira. Naje ngamusoze ko amaze gukoroka. Bado we mugabo uri kurarira. Umengo ni za sinema, umengo ni radio uri kuravuga. Kandi urizo cyugirijwe ribi. Bashobora kumurira. Bashobora kukurinda mu matwi yanje. Amafaranga hasaza mwebwe mutareka umukene ku mubiri iminkanyarira ashobora kuza sivyo ariko mu mutima wiwe akaba fisiki akaba ataminkanyaririyo urya rero umubiri uratagaza ariko mu mutima wiwe uravye usetse mu mutima wiwe gusanga hirabura kuko abantu bafite amafaranga bafite inzigo Rugya surukunda gufise ko niwe baza gutugira rukunda ariko aragukorera rugya surukundo naho nibaza ngo umugenzi nta bugenzi bwawe kandi ivyo bija hose wowe ushobora kuburi mu bantu bansambuza iyo mpanuro uri kuramba biragaragara ko hari ahantu yo biva ndagusambuze je ushobora gusanga mu muyaga n'umugore wanje wambwiye nje kumuhanura naragerageje ndagenda kumuhanura maze kumuhanura ikintu yambwiye yuko wewe ugendana nande na nyoko buja kujya nyine wari wabimbari nkori ihanura ushaka nawe wicunga uri umuhungu nkanje uri umugabo nkanje ihanure nyuma y'ujya mukecuru ngo ni nyoko buja ukose kuwaje cizi yo mpanuro kurama ntawe nogira nariko nambare nkuko tutaramenyana nujya mu mama nujya musheri wawe urene urukundo niki urene urukundo kare sinagomba mu gapira kamwe komera ubu ntubona ko ngumanyuranye komera ciza nagomba ndakubwire ciza nimba warananiwe no gutohoza ujya muntu yagiye kumenera ibanga vuga uve muri game ndonera ubundi muntu ashobora kunkurikirana neza amatohoza kugira ngo azonki amatohoza amatohoza nagerageje gukora impa amafaranga ko nagiye kuyaga n'umugore wawe arama makuru yose yuko ugena na nyoko buja mereza rero inkuru nziza nkaye ni ya inkuru nziza nuko shobuja ntazoja kumubwira yuko ugena n'umugore wiwe ivyo ntibihagije cyangwa nyimifana nzogenda mbwira shobuja yuko ugena n'umugore wiwe akomena umutwe Petro apfuye peti aho uragiye kwe ugomba guhangana na jewe hamwe n'ujya musheri wanje uraza amahera afise wewe ugomba rero duhangane turi batatu none nisabifanta ivyo guhangana navyo umva birimo manigene nitagaje kumena ibanga ubikora hevye kuza kubwira boss ngo tukuranye n'umugore wiwe wumvise nabivuze hari ivyo je navuze okay we komeza akagame muri mwo wowe mugabo nawe niho tuva ngaho uko nyene utanzikiye n'igihumbi waho wobura umugenzi wakagenzaje ngire ko guhanura wubakane n'umugore wawe biciye mu mategeko yo guhuza mu rugo hanyuma utugaruka kandi unyime n'ifana aho nawe woba waripfutse ikirago ijambo cyababa ningo baripfutse akarago none wewe ngoma ndakubaza amafaranga amaze kuguhereza naye ahematohoza y'ukuri uranzanira ivyo kuzumbwira yuko mwayaze n'umugore wanje ugiye kumuhanura niyo matohoza naye nagushobe cyane nagutumye umbwira amatohoza y'umuntu agomba kunsamburiza basigumya amahera yawe kumya amahera yawe cyake mfe n'inzara mugabe ico gihumbi ndaza amafaranga urayafise mu mufuko ndayafise ntayo ndaguhaye ariko nawe rero wicunga ntumva uje musheri wanje umuvujya yaho zari umugabo arinza mubwira yuko jewe nawe hari ibintu tuziranyemo uzobwiye none yawe n'umugabo ni babana mu nzu babana urazi umugabo n'umugore yo babani urahazi igituma babana kuburiri ariko arapompora sawa none ukira ngo wowe rero umugabo kubera ari ujya n'umurimo w'isange nta kibazo uzoshikirwa nawe rukundo akazi wamaye ndakarembeje Cice nakubwiye ni kimwe nkeneye ikintu kimwe kimenyetso kimwe gusa ikimenyetso gusa yego jewe iyo nitumye ikintu ndagikora narakubwiye umugabo wawe ari mwuto tubiri narabibonye kuko yarahindutse ntiwanumye ifoto gusa yego mukabare raba ivyo barimo aha rero urumva kubera nagiye gusokora telefone sanga abantu bariko barasobagurana gusa
bari bahejeje gusomagurana singaba ndakubwira je uyu mpaye akazi ndagakora neza nakarangiza yaramukoze no mu buhanza kwe raba ibi nivyo birigwamwo urumva nivyo birigwamwo none umugore kwasa neza ko bafise amara yabuze iki mu rugo gwiwe yasanga urugo wanje ataco ni mari ataco mazi ega umuhinga wo kurya ntacagura injya afungura urakoze nta kuntu ntizo telefone yawe ico nza kwikorera nawe twojana muga ntushikaho hantu oya genda buke none ikimenyetso cya mbere sindakikweretse apana ubunyene twabitegura basi sawa genda buke ugende buke porampora ahasigaye nzogukorera umuti ndashaka nze ndabiyafume neza amaguru ane urumva bariko barapompurana erega ni uzoronka uruvugiro nayo nk'ubu bicaye bo kwigaraba barashobora kuvuga ko bariko baraganira ivy'akazi akazi bakorana ko ku bwana yambaye akajipo agakanzu nkakaje erega bibaho none nimba utabora umukora ku bwanwa akaronka abamukora ku bwanwa arareka kubebeza nawe ntumfake suko nari naniwe kubaka ningeso mbi y'abagabo ariko akazi kawe nagakoze neza urakoze umugoro baruze kuzaje no kerezi ni umva none ijambo ni iri ndaza ntugire ikibazo ndaza nukuri kwa Mungu ndaza gusa ibanga ntuzuvuga ko ari je ndiko ndaza urya mugabo yarambaye gasopo wabonye ko ndari Jembuye muhera kura ariko nsanze atari ho shenje bituma udateka muhira vraiment urira kwibarabara ndazi ushaka nge basi dusangize bazi ngena gaheruka kera wagaheruka kera ndabizishe Mora kundi byo musaka wari wasana asa musumde usumde byana by'ibikona bitagiye bija niyo bifu biza kona tobotse ubuhanze utaravyara na rimwe kubera uburaya gusa uzorongora abagore icyumba uzoreka kutoboka ubuhanze nagaheruka fyonye ujya mutamikana mu bubare sumuntu urafise ivyemezo ko hari umuntu utamikana mu bubare asumba wewe jewe nawe turatamika uribaga ko ambwa ko ubuturi babiri kwanza ikintu kimwe ndakwereke kugira ndakwereke ko ivyo wakoze byose ataco bimaze genda umwambike genda umwambike ndawambike yoko buja tora wambike yoko buja umukora akazi neza arabishimira muve gutamikana marago muve gutamikana ibiki muri iri bana sibo amashati sigaye wambara amamodo kurafise akaratura kabukana afise ivyemeza ariko gashe ndakubwiye ati umunsi bakuvunya amaguru ngo umugore mukuru yakira ibibazo vyose ntuzugere ku mbuga wanje umunsi baguciye umutwe ikiziga cyawe sindagikeneye sinkana no kukibona sinkeneye namabukwe byari nzoduka ndamubwiza ukuri ati ufise umukazana mushasha ntakiri jewe ntagirisho muzombaza okay ukaba warose undi mugabo basi mushobora kubakana umbimbwira hakiri kare ndakwikuremwe ukaba warose nyoko buja kuguma unyiyeza agorora imishatsi ukaba warose nyoko buja asiga inzara ukaba warose nyoko buja kugurira amarago akugurira amapiza ubu uracikorera basi uracikora ya miziko amashati n'ugorora ikirato mukabukana n'amamodoka urafise sawa rero bandanya nawe nonesho aho nakuye ntuhazi bandanya nawe zijya miliyoni 5 narahamenye yo wazikuye bandanya rero yakore ariko uriko yakorera kuko umugabo nimba ataca mu mariye wewe urakimumariye ntiyoreka kuyagura kandi mva mu maso okay basi
mva mu maso umugenda umwambika izo mpeta naguhaye genda umwambike mva mu maso bana mbisa ndakubise ishano ry'abagabo gusa batazitobara Nizere ko mugenzi wanje kandi mpampe. Ezekiel, nukuri wewe uri umugenzi mpampe. Yego nukuri. Kandi ndakwemera. Azeme? Kandi ndizeye neza. Nta kintu kimwe jewe nkora. Canke nifuza gukora wowe utazi. Byose urabikubwira ndabizi. Nukuri byose warabimbwira kandi najya amabanga yiwanje yose meshi urayazi. Ariko je ngoma ndakubaza ikibazo heciza. Hari umunsi urumva wewe hanze umuntu akubwira ico wigeze umbwira nkibanga. Oya Ezekiel, je ndabikubwira kuko nzi uri umunyebanga. Urumva nta na hamwe nukuri nta na hamwe ndigira numva icyo twavuganye na wewe ugitangaza mu gahinga nta na rimwe. Sawa. Hanyuma rero ciza. Je ndafise ikibazo burya mpfu nari. Uri umugenzi kandi nemera sivyo? Kuko dusangira akabise nagahiye nta kintu umesha nta kintu ndaguhisha. None je nashaka ndakubaza. Wowe ko ari we naguma mbwira ibintu by'iwanje. Nakubwira kungene jewe twe ni mwana muka boss duhuza. Ahubwo no kungene yanyemera umutahe w'imiliyoni 5. Warabimbari? Kandi yampaye nkubwira ko yampaye. Ni gute? Wonsigurira. Ingene umugore wanje yaramenye ibyo bantu. Ko ari muka boss yanka amafaranga. Kandi nyine narabimushije nkamwenda yuko ari umugenzi wanje ari hanze yandukiye amafaranga. Ezekiel. Aho ugomba kuvuga ko jewe mu miryano yiwawe n'umugore wawe nabo ndabifisemo uruhara. Kuko mu bisanzwe igituma arivyo si birashoboka kwanza nivyo ati gute kuko ariko arabimbwira ambwira intambwe ku yindi ubu hagezeho n'igihe anyereza ubusa agacitse kandi nasubira habitahana mwera nkabishaka ariko n'umugore wawe ararengera gute yo kwiriza Ezekiel umvirize ndakubwiza ukuri jewe umugore wawe nta n'umunsi n'umwe turigera tuhagararana ngo tuko turaganira nawe nukuri nta n'umunsi n'umwe turigera tuganira n'umugore wawe. Jewe shiza ngo nakubwiza ukuri sivyo ndiko ndaraba kungene ngomba kuba mu buzima bubi udeja hasigaye yaho amburizo uzuri kumwe n'umugore wacu kwacu tudukundana kure tukubahana tukaja inama n'ibindi mugubu kuvanza yuge amafaranga yarandahiye yuko nijya kioske ngo nuguruje kataza kayihonyoye umugore ararengera cyane. Ezekiel uri umugenzi kandi urugo rwawe sinokwemera ko rubomoka ndabibona. Nzogerageza uburyo bwose nyage n'umugore wawe ndamwereke yuko ivyo ari karakora atari ivyo hamasigaye nawe tumenye uwo muntu ari karakora ayo manyangu wari nukuri. Ezekiel si jewe nukuri ndakurahiye si jewe. Ciza kiraza kuri umugenzi sivyo nshaka rero umfashe gutohoza neza uwo muntu nzobikora hanyuma nanje nibyaba bikeneye yuko dushamo amafaranga tuyashiremo umugabo wo muntu amenyekana ubona byandikanye yo mema magayi wanje akabwira. Ezekiel ntudukibaze jewe ngiye kugerageza uburyo bwose nganire n'umugore wawe ndetse n'uwo muntu afise uruhara rwo kugomora urugo rwawe ndamuronde kandi ibintu bizogenda neza. Nzobikora Ezekiel uri umugenzi nukuri nzobikora. Ndakubwira ibintu ntaho hari ibintu nyine ngaha muhira nzi ko nakiva ngaha ndakeneye amakoto nashaka nje kuri alimentation kuri kuno yatora ndakeneye afite yo kwisiga kandi ndakeneye amafaranga kugira nje muri salo kugira ngo bansuke. Okay. Nizere yuko wakunyandikiye message ukambwira ibintu ukeneye genda za kwigira kuri alimentation ndabikuzaniye. I think kandi sinifuza ko genda gutura ayo mahera yose senganimire kuko kugeza no masaha miliyoni zanjye zitanu nyuma niyo vira igisigo cyatwaye nkabura
badoye rero sindakwifuza kandi n'umusore arimo kuri alimentation kuko kenshi iyo ushitse hajya umengo uratera umukoshi uyu munsi ntibadandaza amafaranga menshi kandi kuvaho uviriye hajya alimentation yanjye yashiyunguka yarateye imbere sana turunguka cyane kandi barakora cyane ya rero namusugiye yari yavuga atera umukoshi reka abagabo nyimwibuka kuva genda gutera umukoshi navuze alimentation sinavuze jewe hamikenera cyukume ngo mbona mu jamwe iyo mishatsi yawe rega hujya hagenda muri saro cyangwa umuntu akisha fresher umuntu akora mu biro ya umuntu ari mu fonctionnaire mugabo nkawe je simbona n'impamvu gutera okwisukisha kuko ntacyo bitwara ahubwo nyabwo ahubwo arakusaba amafaranga ukagenda muri saro akawuma. What? Yes. Mbere wambwira ko uryohe ko yansa neza ukambwira ko ndi ishurwe ryo mu rugo ushaka kwishurwe ry'umwe ushaka ko ribura rya bwabwiza. Don't forget yo kwigeje nawe twakundana warisiga cyane nk'uko cyane twatangiye gukundana wowe wiga muri secondaire kwe kufite bagirana ni wa mwaga hari nebe gutibuka ko twakundanye kuva kera kandi ambwira ko nkunda cyane yari kera. Oh by the way ndaza okay ntitubife ndaza kugera kuri kuzamira sawa okay sawa umva ndi imbohe yo muri nonzo. Oh ntabwo uri imbohe yo muri nonzo ahubwo ni mu manimvira eske nana ahantu ntabwo asurigira imbonera miliyoni zanjye zitanu